nk'igihugu kitagira ubushakashatsi coco ntiwo kwirigura navuga n'ivy'iterambere kuko nibeza ngo bikunde. Ubushakashatsi nibwo buza bugatorera umuti utwo tubazo twose tuba dufise mu buzima bwa misi yose. Nk'ubu muravye aho ubuhinga bugeze, igihugu cy'u Burundi kigizwe n'imisozi, amasoko kenshi bari mu amazi. Mbega vyokoreshwa gute ngo ajya amazi afasha abarimyi na ca gihe c'uruzuba canke igihe c'ici? Ego murakoze, ico ni kibazo ciza cyane kandi nk'umuntu azi Burundi akabona ukuntu tubayeho atigera ategera igituma dushobora kuba tumeze uko uyu munsi tumeze. Byofasha cyane kuko nkuko nabibonye biregeranya neza amakuru yose dukeneye mu gihugu, harimo ibijanye n'ibihe, harimo ibijanye n'imvura, harimo ibijanye n'ukuntu isi yoba yifashe, ariko hariho akagihaze. Turi kumwe kandi n'umuhinga mu by'ubushakashatsi ni Nkurunziza Gustave. Turamutse. Ndagize yambo cyane. Mu gisata c'ubushakashatsi, igisata c'uburimyi mugitahura gute? Ushimvira kwiki? Uburimyi ico noherako nuko ari igikorwa gikenewe cyane mu buzima bwa misi yose bw'umuntu, haba ngaha mu Burundi no kw'isi yose, kuko ntidushobora kubaho tudafunguye. Ibyo dufungura navyo biva mu burimyi. Naco gituma rero ari gisata gitegerezwa gukorwamwo ubushakashatsi kandi bunini bukwiye kugira ngo dushobore gukora ico gikorwa c'uburimyi neza, tukaronka ivyo dukeneye, tugafungura, tugahaga, tukabaho neza. Mbega muvuze ngo ubushakashatsi bukogwe canke bushigwemo inguvu, muvuze ku munyagihugu ashiremo inguvu kugira ubushakashatsi canke muvuze guverinema? Ubushakashatsi nagomba mbanze ndabamenyeshe yuko buri ku mpande zose, ku migwi yose y'abantu, haba kuri leta, haba ku bantu twize bize bakiga cyane bagashika kure, kubize makeyi no ku muntu atize arakora ubushakashatsi. Mu gisata c'uburimyi hoho ujya murimyi arimo iminsi yose wakora ubushakashatsi bukomeye cyane, natwebwe dushobora gufatira kwa karorero. Rero ubwo bushakashatsi buba ku mpande zose, ku migwi yose y'abakorera mu ico gisata. Aho uti muvuze buje bushigwemo ingufu cyane, mugombye kuvuga ku ruhande uruhe? Yego. Ubwa mbere ubushakashatsi busaba uburyo bwinshi, kandi uburyo bw'ubushakashatsi n'uburyo abatanga uburyo batigera babona yuko bufise akamaro cyane muri ibihugu byacu bikenye, ariko kandi ari ubushakashatsi butuma tubona iyo tuja tukabona igikenewe. Ubwo buryo rero benshi barabona yuko umenga iyo babutanze ni nk'uburyo bwa buhombye kuko butaza n'inyungu ubwo nyene. Ariko rero ingufu nyinshi zitegerezwa kuja mwabo batanga uburyo kugira ngo abo bariko barakora ubushakashatsi nabo babukore, bashiremo ingufu nabo mu bibaraba gushika hasi aho ubwo bushakashatsi bweza bukagenda gushirwa mu ngiro. No kuvuga umwe wese ahatumbereye agashiramo ingufu, kandi tukabona yuko ari go rufunguzo rwo kudushikana kwiterambere, kuko nk'igihugu kitagira ubushakashatsi coco ntiwo kwirigura navuga n'ivy'iterambere kuko nibeza ngo bikunde. Ubushakashatsi nibwo buza bugatorera umuti utwo tubazo twose tuba dufise mu buzima bwa misi yose. Urumva tudatorera ibibazo umuti, nta muti nyene uheza ngo uboneke, ica kiba ikibazo kikaba generalize. Muravye aho ubuhinga rero bugeze muri ubwo bushakashatsi cyane muri kisata c'uburimyi bigezehe? Uburundi uko bwamye siko bumeze uyu munsi. Uko umunsi imisi tugenda turatera imbere buke, ariko tugatera imbere. Uko twarejo rero siko tumeze uyu munsi. Uyu munsi urabona ko hariho ibikorwa byinshi by'ubushakashatsi mu mico itandukanye y'igihugu, naho bitarashemera cyane nk'uko tubishaka. Hariho ibikorwa rero by'ubushakashatsi byo kurondera inyishu ku bibazo bihari, tukabona nuko hariho n'abantu benshi batanguye kubishiramo ingufu, yaba leta yaba mu bikorera utwabo, ukabona ko bashiramo ingufu mu bushakashatsi bagafashanya
bakagira ico twita synergie kugira ngo ikibazo kiba gihari gitorega umuti. Nk'ubu muravye aho ubuhinga bugeze, igihugu cy'u Burundi kigizwe n'imisozi, amasoko kenshi bari mw'amazi, mbega vyokoreshwa gute ngo ajya amazi afasha abarimyi na ca gihe c'uruzuba canke igihe c'ici? Ego murakoze, ico ni ikibazo ciza cyane kandi nk'umuntu azi Burundi akabona ukuntu tubayeho atigera ategera igituma dushobora kuba tumeze uko uyu munsi tumeze. Ngarutse reka mbanze mfatire ku gikorwa turimo ngaha muri Donatus Conference Center, ciyi startup iri kwirashira habona, iri kwirashira mu gihugu cy'u Burundi ubuhinga bwo gukurikirana neza uburimyi bise Agri AI, bukoresheje ubuhinga bwa none bita intelligence artificielle. Dufatire kwico igihugu cy'u Burundi kiratunze, mugabo turabuze ahanini amakuru yerekana ubwo butunzi dufise n'ukuntu twobukoresha. Rero ubuhinga nibwo tubuze, nayo ubundi ibintu byose birahari, yaba amazi nk'uko babivuze, ikirere ciza, isi nziza y'imisozi harimwo imyonga, ku buryo twoshobora gukora igisata c'uburimyi kigatera imbere cyane kuruta uko kimeze uyu munsi, tukimbura umwaka wose, tukimbura ibiterwa byose dushaka. Rero fatiye kw'iki gikorwa co kwerekana iyi Agri AI, iyi plateforme y'iyi sosiyete, n'ubuhinga bwa none busaba internet, busaba kuba uteye imbere cyane mu gukoresha ibi bikoresho by'ubuhinga bwa none, amatelefone agezweho, imashini nyabwonko n'ibindi. Aha byofasha cyane kuko nk'uko nabibonye biregeranya neza amakuru yose dukeneye mu gihugu, harimo ibijanye n'ibihe, harimo ibijanye n'imvura, harimo ibijanye n'ukuntu isi yoba yifashe, ariko hariho akagihaze mw'ubwo buhinga, ari naco gituma nk'uko babivuze turi muri recherche innovation, bukwiye kuba kuhinyanyugwa bukaja ku rugero dushobora kuronka ayo makuru yose dufise, kugira ngo isi y'u Burundi naho yatitutse dushobore kuyifasha kuduha umwimbu dukeneye, uko tukeneye wose, uko tukeneye kose, kandi ico kirashoboka. Ngira ngo nimba mwari muri salle mwabibonye, kirashoboka, muga bisaba yuko abantu bose, navuze yuko ari imice yose y'abantu, baba abashakashatsi, baba abahinga bakora mwene ibi bikoresho by'ubuhinga bwa none, baba abatanga amafaranga, amabanki, amamikrofinance, leta, abayifasha, twese tugashira inguvu hamwe, umwe wese agakora icyo ashoboye, twoshika ku ntumbero yo kuronka ibiduhaza, yo kugira ngo umuntu wese aronke icyo afungura, kuko Burundi ni igihugu kimeze neza, ibintu byose bihari, kandi dushobora kubibyaza umusaruro tugatera imbere cyane. Ariko kandi mumuvuze yuko igisi ni nziza, mugabo kandi yaratitutse kuko ngira imaze igihe kirekire irimwa kandi bitaciye mu buhinga. Ikibazo c'umwavu kiracari ikibazo cyane cyane ku banyagihugu, ku bene igihugu batoya. Abo mumva vyogenda gute kuri bo? Ikibazo c'ifumbire sinshaka kukivuga ko birebire, kuko kiri mu bindi, ariko isi kugira yimbuke irakeneye ifumbire. Rero ikibazo muvuze sinzi ico arico, kuko hari ibibazo vyinshi mu vy'ifumbire. Mugaje ngomba ngaruke cyane ku kuntu ikoreshwa. Ko nimba twavuze gutituka kw'isi, isi iratituka kubera wakoresheje ifumbire nyinshi, cyane kubera utayikoresheje umurima. Rero ubuhinga kamwe n'ubu bwaje bariko baratwereka, ndifuza yuko bwofasha kugira ngo umwene gihugu amenye ati kw'iyi si ndiko ifise ubuzima bumeze uku,
kugira nimbure ibiharage canke ibigori nkeneye ifumbire canke imbuto zimeze uku kugira nimbure ibingana uku. Tukagenda turakoresha rero mwene ivyo bintu vy'ibiharuro vy'ubwenge hako turima ukarima ugakubita y'imbuto utazi n'imiburiburi ivyo uzoronka uko bingana. Ibi bizoca bifasha yuko umuntu arima azi neza ihangiro yihaye. Ndarimye ihegitari ngomba amatona ya ku buryo n'ubu buhinga bariko barazana buca bugufasha kumenya uti igiterwa canje cyatewe n'indwara cashira ku mutuyu, igiterwa canje ejo hazokwaka izuba ryinshi ncamenya yuko nkenera kukivomera, wavuze ko amazi ahari. Nimba ngomba gutera ibiharage nkeneye ifumbire ingana uko, amase y'ikirundi angana uko kubera isi yanje imeze uko. Ubwo bumenyi umunyagihugu buramushikira. Ubwo bumenyi nibwo nyene umwene ubu buhinga buriko buraza bugomba kumushikiriza. Nayo ubundi hariho abajejwe ivy'indimo gushika hasi ku mutumba, abo ubumenyi bafise barabusangiza n'abanyagihugu. Kandi ngaha atwumvikane ikintu kimwe, buryo umunyagihugu w'umwirimizi ntibibaze ngo ntavyazi byinshi, arabizi vyinshi, arazi ukuntu ategerezwa kumenya ibihe, arazi ukuntu ateye igihe aterera, ukuntu abigenza. Habuze ako kantu konyene ko guhinyanyura kugira ngo amenye precision y'ibintu akoresha kugira aronke ashike ku ntumbero yihaye. Ako rero nako ubuhinga nibabuhinyanyura bugashikira umwene gihugu neza, nibaza yuko azoca bishikako. Okay, murakoze cyane. Namwe murakoze. Mama Victoire, igitangaza mu Burundi. Igitangaza nyabaki. Waruzi yuko ngaha mu Burundi hasigaye hari uruganda rudasanzwe rwitwa Electromeka ruhingura moto zidakoresha igitoro. Zitwa Muravye. Aha mu Burundi nyene. Yo, sinabivuze mu gaharira. Nukuvuga yuko Electromeka ihingura ubwoko bw'amamoto bushika butatu. Moto Muravye irashobora kugenda ibirometero 125 utarongera kwishira kuri charge. Ikiza moto Muravye nta sheni ifise, nta vy'amavuta, ntikoregwa na vidange. Muri make acikugoza kugira bakwereke yuko zikomeye. Uguze moto Muravye Electromeka iguha garanti y'umwaka wose, iyigukorera ku buntu. Erega hewe za moto zirakomeye. Mviriza kabijya ka Electromeka irahingura n'amamoto afise porte bagage ku buryo moto imwe ishobora kunguruza ibira 500. Electromeka irafise na garage ikora moto z'ubwoko bwose. None Electromeka ikorera he? Bantu mukeneye moto zidakoresha ibitoro ubu zikorerwa mu Burundi na komande zibera mu Burundi, mukariha mu mafaranga y'amarundi ku giciro ciza cane. Bazita Muravyo. Electromeka izo yarasohoye n'imodokari. Electromeka irakora ku bwinshi na tujya dukinga dukoreshwa n'abagendana ubumuga. Electromeka muhisanga kuri Avenue de la Mitié muri Galerie Blessing Market. Bakure kuri 69 144 843. Electromeka urashoboye pe.